Bonesha. Tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho mutegurirwa na radio Bonesha FM. Mu kiganiro cacu cuno munsi tuganira ku bijanye n'ingene amatora yimirije yotegurwa mu muco. Kiganiro cuno munsi tukaba twakibateguriye dufatikanije n'ishamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama. Amatora afise uruhara runini mu gutsimbataza demokrasi hamwe no gukomeza umutekano ufatiye kuri politike. Amatora niyo nzira abanyagihugu bacamwo mu kwitiramwo indongozi. Ni ngombwa rero ko abanyagihugu batahura bakanagirira icizere biva mu matora kugira ngo bazonagirira icizere indongozi ziba zatowe. Akaba ari naho imigambi y'iterambere ishobora kuranguka mu gihugu. Ni muri yo ntumbero rero amatora ategerezwa kuba ayizewe, ivyo navyo kugira ngo bikunde nuko itegurwa ryayo ryorangwamwo uguhiganwa, ukuba mu muco atawe akumiriye. Kuva muri uno mwaka w'2025 gushika mu mwaka w'2035 hazoba urukurikirane rw'amatora atandukanye muri ico kiringo c'imyaka 10 iri imbere. Haraye ariko aratunganywa muri uno mwaka, azokurikirwa nayo mu mwaka w'2007, ayandi azosubira kuba mu mwaka w'2030 akurikirwe n'ayazoba mu mwaka w'2034 azokurikirwa nayo mu 2035. Kahise kerekana ko akenshi mu Burundi amatora yagiye haraba intandaro y'indyane zifatiye ku matora bigakwega imvuru zituma haba n'intambara. Umurundi wese rero agahamagarirwa guterera kugira ngo imyaka 10 iri imbere itunganijwemwo amatora irangwemwo intwaro ibereye ifatiye kuri demokrasi mu ntumbero yo kurinda ko haduka indyane. Mu ntumbero yo gutanga interano yabo ishamwe Parseme yaratunganije mu mpera z'umwaka uheze ikiganiro cyo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'uruhara rw'amatora mu gutsimbataza demokrasi n'umutekano ufatiye kuri politike. Ni no muri iyo ntumbero Parseme yifatikanje na radio Bonesha FM muri kino kiganiro kugira ngo batumire bacu bahanahane ivyumviro kubikwiye gukogwa vyoranga amatora yizewe ashikana ku iterambere. Mbega abarundi bo kwitega iki ku matora yimirije uno mwaka? Nivyo tuganira ko mu kiganiro cacu ucuno munsi inkuru y'imvaho. Tukaba turi kumwe n'abatumire. Ndabona Desire Ndayishimiye n'umuhuza bikorwa mu ishamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Tubaramutse twege tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze, mboneha akanya ko kuramutsa bariko twumviriza bose n'abarundi bose muri rusange. Ego mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Turi kumwe na Jean Dodier Mutabazi harongoye umugambwe Radebu. Namwe tubaramutse twumvire tubaye ikaze mu kiganiro cacu. Ndabakengurukiye ko mwantumiye nagenda baramukije nkongera kandi nkaramutsa abagenzi tugira turemesha hamwe kikiyago. Mwakoze namwe kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Turi kumwe kandi na Francis Rohero harongoye umugambwe FPI. Tubaramutse twenge tubaye ikaze mu kiganiro. Mwaramutse neza naje mboneye akajyo kuramutsa turi kumwe no kuramutsa abanywanyi ba radio Bonesha FM. Ndanabifuriza umwaka mushasha muhire. Ego namwe mwakoze kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Ikiganiro mugishizwa na Christine Kamikazi, Jean Baptiste Hatungimana ntibari ko amajwi abashikira. Silver Bigirimana niwe agihagarariye. Mukanya tuja mwidonido y'ikiganiro. Inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho. Isuburenganzira n'ukuri bwo kumenya neza. Inkuru y'imvaho. Dusubire tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho. Nkuko nabeje kwivuga mu ntangamarara z'ikiganiro, mwumvise yuko mu kiganiro cacu ucuno munsi tuganira ku bijanye n'ingene amatora yimirije yotegurwa mu muco. Ikibazo ca mbere ndagitumbereza kwa Desire Ndayishimiye, asanzwe ari umuhuza bikorwa mu ishamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Desire, muri Parseme murakurikirana ibijanye n'ingene amatora yimirije ariko arategurwa, nimba mubikurikirana muvuga ko bijanye n'ingene amatora ariko arategurwa? Nibyo turabikurikirana, ni naco gituma
hariho ibikorwa bimwe dutunganya mu ntumbero y'uko twotanga intererano yacu kugira ngo bitegurwe neza bize bibe neza n'inyuma yaho haze habe heza. Twebwe no munsi kw'amatora ariko arategurwa icyo tubivuga ko nuko hariho benshi babishima mugabo kandi turumva hirya no hino abagira utunenge banenze kuyibi canke biriya mugabo tukagaruka handi twe tukifuza yuko vyogenda neza. Ntacyo tugaya gushika no munsi kubera ko nta bimenyetso bihari vyerekana ko ibintu bitariko biragenda neza mugabo twe tukavuga tuti na dutonya twoba hariho abantu bafise ico batunenga ko biganirwe ko kumbure bigende neza cyane bose bavyumvikanako. Jean de Dieu Mutabazi murongo y'umugambwe Hadebu namwe mvuga iki kubijanye n'ingena amatora yimirije ariko arategurwa. Muri rusangi turashima uko biriko biragenda mugabo novuga ko atavyera nkade navyera nkade mfatiye kuki mfatiye ubwa mbere kugira mvuge ko biriko biragenda neza amanama tugiranira gushika uyu munsi n'ujya mu wigenga seni turabona yuko tugira amanama menshi kandi tukabonana kandi imbere yuko bafata ingingo bakabitumenyesha mugabo rero burya ikintu kituma tunezerwa nuko sibo bonyene batunganya amatora burya hariho sentare ijejwe kubariza ibwiriza shingiro risa niriza riragarura igihe habaye ibibazo nk'akarorero nk'ejo bundi igihe bariko bararaba intonde z'abashinga amateka n'intonde z'abampanuzwa jambo bo makomine twarabonye yuko bari bakaze bashatse kubahiriza gose akantu kose dusanga hariho intonde nyinshi z'abashinga amateka bakuyemo hama rero umugambwe w'intadebukirwarade buco kimwe n'abandi ntibabishimye baraheza bitura sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo irabe ingene yofata ingingo ituma hagira ico novuga yuko ico novuga ati yuko yotwongereza ikiringo kugira ngo ikintu tutatunganyije neza turonka umwanya wo kugitunganya urana amatora ni mu kwezi kwa gatandatu hama rero Imana yaracanye sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro iratubwira ati eka iyo misi reka tubongereza imisi 2 canke 3 kugira ngo ikintu umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora woba wakaze ko kugira ngo murabe ikomwoga ikosora twebwe rero ico gihe abatari bake barashoboye gukosora intonde zabo mugabo umugwiseni uremera ushiraho intayishize turashobora gukosora nka twebwe nk'urutonde rwo muri province ya Bujumbura bari bagwanse aho rero turabona yuko isa niyatumye haba ituze muri iyi myiteguro muri ibihe byo kwitegurira ayo mantu z'ayo ayo mahiganwa ayo matora hama icya kabiri aho tuvuga ati ni byiza mugabo ntivyera nkade hama rero hageze kuvyerekeye amantu ze intonde z'abampanuzwa jambo mu makomine twe tubona yuko umugwiseni warakaze ukurikiza gose amategeko hagira ntuzeye intonde nyinshi ziraheza zirasubira inyuma nabo baca bashaka ati reka rero ko sentare ibyo kubahiriza ibwirizwa shingiro yongeye ko ikintu cy'imisi 3 bareze barafata ingingo basa n'abatwongeye imisi 3 mugabo iyo ngingo ikirahagarara bavuga bati twe twasanze umengo ibyo twokiza nibyopfa hopfa byinshi baca barisubirako akora ico gituma twebwe tuvuga ati eka ntibari kwisubirako bari kutwongera iyo misi 3 mugabo rero nta mutsi wishibere umuntu acagerageza ku makomine afise n'abadepite afise agaheza akazohiganwa muri ivyo bibanza azoba yemerewe arico gituma twegwe mu mugambwe w'intadebukirwarade tuvuga ati nta mutsi wishibere gushika uyu munsi reka tubandanye twitegurire ayo mahiganwa kubera ntiwoca uhagarara ntiwoca uheba nkuko twabonye nk'abagenzi abagenzi bacu ari imigambwe irenga nka 10
yatanguye kugaya ingene aya matora ariko arategurwa baca barareka twembwa twashimye reka tuzobandanya kwitegurira ayo matora tuyajemwo turabe yuko twoheza tukaronka ikibanza ciza arico gituma rero mu ncamake mvuga ati hariho vyinshi bigenda neza nko gukoresha inama n'ingingo mugabo hari ahantu dusanga nk'uyu mugwiseni tukuvuga ati aha turidoga ego me kibazo ni nk'ico kwa Francis Rohero arongoye umugambwe FPI namwe muvuga iki kubije n'ingene amatora ariko arategurwa ubwa mbere ivyo mugenzi wanje Mutabaza avuze turabihuza ivyo vyarabaye kandi ico umuntu yoshima yogishima nkuko ivyo umuntu ashobora kugaya ntibiba bibuze jewe ngira ngo ntagarutse kuri ivyo reka nje kubindi urumva ko mwatubwiye muti tugiye mu kiringo c'imyaka 10 c'amatora nico gituma jewe amatora mba nibaza mbega amatora maziki mu gihugu no guhiganwa gusa kugira abantu baronka ibibanza nimba ari guhiganwa gusa kugira abantu baronka ibibanza biroroshe urumva yaba seni yaba bari bo bose murahiganwa ukironse wese ica gikoza nta kibazo na cane ko iyo turiko turarimbura muri politike birashika muronganwe w'iki gihe gw'abari ko baragira politike bashobora kuba bifata nko kurondera akazi uwo karonse wese rero mu harubwira ati karonse je canke uwundi birahagije jewe nibaza ko mfatiye rero ku mugambwe jewe serukira FPI twawufashe nk'ishuri ryo kuramura ivyimviro bishasha byo kiza igihugu turaba ingene igihugu kiriko kirasa ivyo kiriko kirajamwo aho tubona ko ubutunzi buriko burononekara twibaza tuti mbega tugiye mu matora gusa no gutora abantu nico gituma muri ico kibazo dusha tuja kure kuko amatora simfatira gusa ku kintu gisanzwe citwa ngo baturekuriye gutorwa mbega nibiki biba bikenewe kugira ngo amatora ejo tuvuge tuti ateguwe neza yego mbivyo turaza kubigaruka ko ariko nashaka kumenya muri FPI muvugiki turaba ibintu vyinshi mbega abantu bariko baraje kwitoza bariteguye canke nihiganwa gusa ryo guhangana ku bantu ndiko ndaraba rero kenshi biragaragara yuko nk'abantu bari ku butegetsi babifata nk'igihe cyo kwemeza abandi bafise ububasha bw'amafaranga bw'ibintu byose urabona yuko ivyo bakora ku rubuga bigaragaza neza yuko bashira imbere ivyo bo bashoboye nk'akarorero igihe mu gwiseni udusiguriye yuko ibintu bitegeze gukorwa itegeko riduhamagarira kubikora mu mezi imbere y'amezi 6 hagati y'imyaka imisi 180 ni ikintu kiba cumvikana ingene bakisiguye mugabo si ikintu cari giteguwe kare ngo abantu bose bakimenye no kuvuga yuko twagiye mu matora umengo tuyagiyemo gihuti igihe abantu benshi ivyo bintu usanga ntibavyiteguriye umwanya twari dufise wari muto kugira utegura ivyo bintu byose mugabo umengo umugambi uri ku butegetsi ufise uburyo bwose bwa leta bwo kubikoresha ku buryo ubikora biboroheye bisigura ko abantu benshi izo ntambamye byose bagiye baragira mu kugira ayo maliste n'ibindi byose biva kuri situation turimwo ubukene abantu barimwo ingene vyagenda ingene barondera ivyo bikoresho byose bajanamwo ivyo nivyo nagira nti nivyo umuntu ashaka kugaya ingene babikora bafata ko hariho abibaza bo ko bafise uburyo bwose bubare kuriwe biborohera ingene barondera ipapuro intwaro yose usanga umengo irabaha uburenganzira bwo kwikora byoroheje mu gihe abandi ubwo burenganzira umengo siko babufise ivyo rero nivyo umuntu ashobora kuvuga fatiye no kuri ivyo byose no kuvuga ko tuja mu matora umengo hariho umuntu we vyose yavyiteguri avyumvuko nararavye nko tugiye mu kiyago nafata ko gikomeye turiko turavuga ingene abantu inimero bazoronka mu kuja ku makarata aho umenga abantu baje bavyumvikanye bamwe ukamengo nta kindi ciyumviro cakigwa twiyumviriye ko vyomera uko ni ibintu rero mbashaka bagira bati inimero za mbere zitegeza kuja ko banaka ikaratizo bimeze gutya gusumba kwakira ivyiyumviro bituma tumva tuti abantu bagiye mu matora baje guhiganwa bateza kugira uburenganzira bumwe ni dushire ku rutonde kugira ngo ushaka kuvuga rero yuko hariho abadahabwa ijambo kugira ngo baterere ivyiyumviro byabo muri ko murahana ivyiyumviro ijambo abantu barihabwa umengo hariho ikindi cyamaze gutegurwa gitegeza gushikako ibiyago tubijamwo umengo hariho ivyamaze gutegurwa ku buryo dushika ku byo biyumviriye gusumba kwakira gishasha umuntu azanye nivyo mbavuga ubundi gushira ko manimero nko kwikarata yitora ayo mani ivyo bintu byakogwa hagize tirage soro mugabo bakubwiye bati twiyumvira ko biza kumera gutya kandi bigategeza kumera gutyo n'utuntu rero mwihiganwa tutari twiza umuntu wese ashobora kuvuga mugabo ngira nti igikuru saho gihagaze jewe mba mpagarara yuko umuntu wese azingene yiteguye azica ari kararondera nico bituma navuze kijya c'imyaka ikurikirana nico mba ndaba ngira nti
amatora umwe wese yajamwo kuko kubera icagamije ntayajamwo kubera ikintu abandi baza kumworohereza gushikaho rero ndibaza yuko umwe wese abagiyemo azicarondera niho navuga nti ivyo umuntu yoshima biba biriho ivyo umuntu yogaye biba biriho mugabo niko bisanzwe bikorwa nta nuwo vyotangaza turavye n'andi matora yose y'Amerika arategurwa. Mbaze kira murundi wese ico bita demokarasi mbega n'intwaro rusangi canke n'intwaro y'akajagari kombona umengo hari habatabitegera. Yegome ikiganiro ni inkuru y'imvaho twavuze ko amatora afise uruhara runini mu gutsimbataza demokrasi hamwe no gukomeza umutekano ufatiye kuri politike akaba ari muri iyo ntumbero amatora ategerezwa kuba ayizewe ivyo navyo kugira ngo bikunde nuko itegurwa ryayo ryorangwamwo uguhiganwa akaba mu muco akaba kandi atawe akumiriye Desire iyo tuvuze amatora atunganijwe mu muco atawakumiriye umunyagihugu yo kumvika yo kumva yuko mumbare mbanze mvuge kw'ivyo bintu kugira abantu bavyumve usanzwe amatora agira uruhara n'amatora bwa mbere aba yizewe nivyo nkuko mubivuze kugira yizegwe nuko aba mu muco kandi akaba arimo ihiganwa nyezina akaba kandi atawe akumiriye kandi umwe wese ahabwa uburenganzira bwo gukora ico ategeza gukora kugira ngo amatora agende neza. Kwiki kibazo rero mbajije amatora baye mu muco n'amatora baye atakintu na kimwe kinyegeje. Ico umuntu wese ategerezwa kumenya canke kubona canke kubaza akaba afise uburenganzira bwo kukibona kukibaza canke kugikora. Amatora tawakumiriye n'amatora uwari we wese ashaka kuyajamwo yitoza canke ari gutora bimukundira kiretse ubibuzwa n'amategeko kuko amategeko abahari urashobora gushaka kwitoza ntibikunde kubw'imvu z'amategeko mugabo ntagira umuntu abaho avuga ati je vyaranse ko nitoza canke jewe vyaranse ko ntora kandi amategeko atari yambuza niyo matora aba atawakumiriye. Ego nanje unico yota. Ego muri parseme none mubona amatora ariko arategurwa ubu akwije ivyonye abikwije. Twebwe tubikurikirana nk'abatari mu mukino wa politike. Mu kubikurikirana rero turumviriza turaraba tukabaza. Nababwiye yuko ngitangwa nababwiye nti hari ivyo twumva bidoga. Ariko ico tugaruka tugashima. Nuko kumbure hamaze kubaha ingendo nkuko utwara umugambwe Radebo yabivuze. Nuko iyo umuntu yumvise arakamubakiye yitura ubutungane kandi n'ubutungane bukamutunganiriza yavuze ati nkingingo bari bafashe barayishimye aho birakwerekana ko igihugu gifise inzego zikwiye kandi zikora. Rero gushika no munsi jewe kuvyo mbona nta kintu mbona kiraba giteye ubwo mugabo nkatumirira ubona wese ko yoba ari karakumirwa yo kwitura ubutungane nkaca nsaba n'ubwo gwego nyene ko mu gihe hogira ugwitura gohagarara nkuko ruheruka guhagarara uwo muntu n'imiburi ibura gashima ingingo rufashe. Ego mutabazi amatora atunganijwe mu muco atawakumira mwumvike muri Hadebo canke umuntu mu Burundi wese avyumvise yo kumvike nyakuba umesha makuru ikintu no kubwira burya ibintu by'amatora burya singa mu Burundi gusa ni mu isi yose burya ico mwahindiye mu Kirundi citwa transparence amategeko ni usanga abantu baragerageza ngo vyuherezwe ijana kwijana muga imidogo ntihaba. Ndashaka kugwa nk'akarorero nko muri leta zunze ubumwe za Amerika warumvise yuko bamaze nk'imyaka irenga 3 baburana bamwe bavuga ati mwanyivye
abo kwa Trump uyu agarutse abandi avuga ati ntitwakwivye ati mwebwe ahubwo ntimuriko murakurikiza ivya demokrasi mwaje gutera lo capitole mwaje muriko muratera imvururu ejo bundi mu Faransa ntuze umukuru w'igihugu Macron ntuze asambuye inamashinga amateka bagasura mu matora umugambwe waje ubwa mbere siwo waronse umushikanganje wa mbere bagaca bamwagiriza rero ati wewe nuriko urashira aho intahe ishize ako nakarero ka kabiri hamayo nkasura nkagaruka aha i Burundi iwacu twebwe ndavyibuka ntuze kubera umugambwe w'intadebuka yaradebukomoka muri Frodeo 93 umugambwe Iprona waratunganyije amatora turidoga turagira iki twaridoze turongera kandi turatsinda umva twaridoze turongera kandi turatsinda mu 2005 urumva Frodeo niyo yatwara twaratunganyije amatora turashiraho seni turagira iki umugambwe Seni David waridoze urongera kandi uratsinda uriko rankurikira ubu rero nako ndabona ntavyera nkade erega twebwe ubu turiko turidoga hari byo twitogera nakubona ntavyera nkade hari ikintu navuze nti nkaha umugwiseni wari kongera kijya kiringo uko kuri konsiyonere ya ntuze senta ijeje kubahiriza ibwiza shingiro yakoze mugabo barigarura turidoga mugabo tuguma ku rubuga twitegura kandi ntibizobuza nkurikije ubwo burorero ntuze ndaguhaye ntibizobuza yuko tuzoshobora kuronka amanota ashimishije uba uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane mugabo igikuru nuko tuzoshiraho aho intahe ishize arico gituma rero twebwe burya turaremye mugabo rero amatora kugira ngo habimwo umuco nakubiye nukuri urabona burya ntuze sentare ijeje kubariza ibwiza shingiro irafite uruhara runini mu matora mwarabibonye na ntuze na administration intwari yo hagati burya irafise uruhara runini mu kugira ngo amatora uwo muco uboneke kubera ntibibagaye yuko niyo bajejwe intwaro mu gihugu cyose nawe nyene burya barafise ico baterera sumugwise nibonye mbere n'ubutungane burya burafise uruhara rukomeye arico gituma rero ico je numva bavuze ati haba umuco gushika umunsi umuco urahari ingendo y'inama n'ingingo iraboneka mugabo naho ubona umengo uko ntuze umugenzi wanje Francis avuga ati kumengo nk'iyi ngingo ifashwe yafatiye ku karorero kamwe kuvuga ati none kugira ngo tubahe ntuze inimero bayita ngo iki bari bayise ngo iki nimero carte de vote inomero bon warabona yuko umuntu uze nyakwa harongoye ujya mu wigenga yavuze ati mwebwe hakagira ico muhurizako turagikurikiza ati mugabo mutagihurijeko turafata ingingo urumva yuko vyumvika Francis yavuze yuko biboneka ko umenga byaje byari byateguwe kandi hari abusanga umenga ntibariko barahabwa ijambo bikwiye je novuga yuko Francis ngaho yashize nk'umunyu n'ipipiri mu nkuru kubera urona abazoja ku rubuga n'inkibigambwe 200 burya imigambwe 200 kugira ngo izo yaba tubishoboye imbere yo kwitaba ijya nama ya seni twari kugenda tukagira inama tuti twumvikaniki tugende tuvuga ati uwo bajije wa mbere tukavuga ico nyene uwa kabiri ico nyene mugasi ko vyagenze hari abantu rero wasanze hariho nka position nka zibiri canke nka zitatu mbere uyu mugenzi wanje Francis we asa n'uwari yahuje ahubwo umengo yari yagize akanama n'uyu yigenga mwatumiye atarashika Diyodo kubera bavuze umengo bari bagize akanama cyane babihurije ko basi abagabo barakoreshwa mu isi hose abagabo bararakubira karota rimwe natwebwe hariho ico twavuze ati twe tubona yuko ico kintu kitotugora ngo tugire tirage so canke ngo ico bita ngo umugambwe ukwiye hose mu gihugu aho ugira hose nico nakubwiye bitwaridoze 93 turatsinda umugambwe Seni David uridoga mu 2005
uratsinda aricyo gituma je mpumuriza Francis nteka iga kwidoga ntiyubuza gutsinda reka tugume kurubu amatora rero ariko arategurwa mwo kwemeza yuko atawakumira kandi ariko atunganywa mu muco jewe ico nokubwira ntunze gushika ubu navuze ko hari imigambwe ishika irenga 10 mbona yuko yikumiriye n'ukuri niyo yikuye mu higano yari kubera baratse no kuja kurondera na list nimwe mugabo urumva baje bavuga ngo oya ngo amategeko ngo apanze nabi Kurasha bati amategeko none iyo yindi 200 kubera iki twavuze ati amategeko burya nta tegeko rinezera abantu ijana kwijana nk'ukuje nukuri ntagohenda nyakwa mumesha makuru urutonde rw'ibipapuro badutumye yaramananiza mugabo twavuze teka ntiduheba tireka tugerageze duterereze inshuti niyo bari inzira nyene yo gukumira mugabo twarashitse twarashoye ko nabo ba Francis yaramananiza mugabo ntikibuza ko bari mu gihugu cyose hariho imigami myinshi yabati eka turashiramo inguvu ariko mugurumva ako gukumira kaba kahari sinovyemeza ahubwo niko kaba arakana kuvuga ati hashika umugabo ega burya nta mahiganwa yoroha urumva deja turi imigami 30 n'itanu turi ubu tufise intonde turi 200 utarinda nka mutabaza urumva abakumiri washatagaho nuko abera umugabo nyene Francis Rohero amatora atawakumira kandi atunganije mu muco mwumviki hari bamubona amatora ariko arategurwa yubahirije ivyone mu bisanzwe turi muri Afrika na cane turi mu Burundi jewe ndavye kahise kibi bihugu vyacu ubu muri kino gihe usanga bitwagwa n'imigwi yavuye kenshi ku rugamba umuntu abazi ingene batahura kuko ico ndagishira mu byo no kwita gutahura demokrasi kuri jewe demokrasi si ijanye gusa n'ivyanditswe mugabo nibiri mu mutima w'abantu rimwe na rimwe rero iyo ndabifashe gutyo jewe ahanini amatora agaciro kayo ndagakura ndagashira mu mwiteguro muri determination y'abari ko baritoza ahanini naho ndabishira nkuko yarabivuze mugenzi wanje iki turajishinga twebwe muri FPI so kuvuga ngo bo dukumira canke ntibadukumira amatora agenda ugize imana uko we wayateguye ushizemwo ububasha bwawe n'umutima wawe urashobora kubijana iyo uko vyumva ikibazo rero nibaza yuko araho gihagaze kuko ntawoza kuvuga no musi mu Burundi ngo ari karongera amatora ngo mugani wibati yera de canke atagira gatotsi ntivyo nakunda niyo umuntu yimvire yabari ko barayategura ico basoterako nikimwe navuga kare benshi bagira ati ubutegetsi n'ubwacu tuburimwo niko kazi nibwo buzima bwacu nta uzopfa hadukuye twebwe dushira agaciro kuko ngene turiko turitegura determination d'office iyo twogera abantu turiko turashira imbere kuko ndanaravye mu misi heze hariho bamwe mu banywanyi bacu bagiye baratega ubwoba ugasanga ni henshi ba mustanteri bariko barahamagara mu nama twagize imigambo myinshi yarabishikirije hariho n'umukuru w'umugambwe wa PDR bamutumye ko ngo naze kwitaba ngo yashinze ngo ku rutonde rwiwe ngo abantu bavuye mu ndi mugambwe twese turazi yuko mu kuja mu umugambwe sabana uba wavyaye n'abantu bava mu yindi migambwe igihe rero abantu bavuga bati ntitukimerewe neza turafise ububasha bwo kujiyo dushaka abo bantu ugasanga bagiye kuri ayo maliste mugabo ugasanga bariko barabatuma ko ngo hano ngo nimuvuge yuko mutakirimwo tugira imana rero muri izo nama twagiyemwo baribukije ingingo 134 y'itegeko rigenga amatora ko rivuga riti umuntu naho ava ku urutonde rwaremewe na seni rwabaye rw'igihugu rutegerezwa kugumaho ako rero ni kezi yo bakagarukanye nayo ubundi abantu baba bariko baraturubikwa babereka yuko bavaho bitoje nka twebwe byaradushikiye mu makomina mwamwe aho abantu usanga bariko baraturikwa babatumako mugabo naragerageje rimwe na rimwe gutelefona ba gouverneur nkabibabwira nkabona yuko bashiramwe mabisi bakabwira abantu baba hasiti ivyo bintu mubisubire kirazira rero gufita umuntu murabo nyene bari muri uwo mugambwe ushobora kubwira awe akavyumva ngira nti ni vyiza mugabo hasi biba bigoye hari abantu benshi baturikwa hari abantu benshi batukwa bafatwa nabi bazira yuko ngo bagiye ku maliste y'indi migambwe kandi umuntu abaje mu mugambwe ashaka kandi awuviramo igihe ashakiye yarinze yubahukaho no gutanga vyangombwa ngo aje kuri liste nuko abayumva yuko yarabikeneye ivyo rero byuko batega ubwoba nitubimenye mugabo nico yavuze agaciro kavyo so kubihabwa nuwo ahari rimwe na rimwe uvuga ngo kwera amategeko abivuga mugabo ni determination bagomba kubijamo agaciro kaya matora rero kazoba nitwaba turi determine kumva ko tugenda tukarinda gushikaho bigera
nibaza ko tuzobishikako. Yego Jean de Dieu Mutabazi twarumvise imyidogo namwe mwabivuze bijanye nuko habaye ugukumira cane mu matora y'inama mpanuzo jambo z'amakomine mbega muri Radebu bimeze gute? Hari amakomine turimo n'ama province mashasha turimo turi mu ma province mashasha atatu kubera twebwe ingufu dushaka kuzishira ku nama nshinga mateka. Niwe mwabishatse canke oya sinovuga ngo nitwe twabishatse umugabo burya hariho ikintu cagiye kiratuma tuvuga tuti twebwe ubwa mbere aya matora asaba uburyo ntituza kuja hose mu Burundi muga tuza kuja aho dushobora kugira kampanye neza tuzonoganza. Ego ikibazo cyaje gifise intumbero yo kumenya nimba namwe mutari mu bidoga yuko hari aho mwakumiriwe urumva mwe ntaho mwakumiriwe naho mutashitse byavuye. Uyu mwidogo wobura sico gitona nakubwiye ni ubwa mbere ni nk'urutonde rw'abashinga amateka twarugaruje kubera ingingo ya sentare ijejwe kubera ibwirizwa shingiro. Icya kabiri mu makomine iyo ijya ngingo seni yari kuyubahiriza yuko twongera iminsi 3 hariho amakomine arenga 10 twari kuca tubogora. Urumva rero ukwidoga nikobura. Ego ikibazo ni nk'ico kwa Francis Rohero. Ego twebwe tuzokwitoza murabizi ko umugambi wacu maze umwaka wemerewe gukora muri iki gihugu tuzokwitoza mu bashinga amateka mu gihugu cyose mu ntara zose kwari 5 hama twari twateguye kwitoza mu makomine agera ku 35 turiko turabitegura. Ku munota wa nyuma hasigaye nk'imisi 2 muri seni baratumenyesheje yuko ngo liste ngo idashikanya abantu 50 batayakira. Ubisanzwe mu yandi matora uko vyahora bimera iyo ufise bajye ba mbere 25 abo bita ba suppléant washobora kuzana ababonetse kuko n'ubundi nta mugambwe utogwa ngo uronke bose. Rero ico bakivuze ni itegeko ryahinduye. Yego ntiryahindutse bani nuko barisomye uko rivuga nuko nyene vuga nkirivuga ngo bategerezwa kuba bajya bose. Hariho nibindi bongeye ko bitari muri code electoral mugabo bongerako ngo abantu bose ngo bategerezwa ngo kuva mu mazone yose. Ivyo ni ibintu bakurikiza iyo bari barashinga conseil communal. Mugabo barabikora ngo abantu ngo bategerezwa kuba bava hose. Ako kuri twebwe bari gukumira. Kuko mfashe kankaro rero nka commune yitwa Mugere. Abantu bakomeye mu Ruziba. Abandi bakaba bakomeye mu Kabezi. Abandi nabo bakaba bakomeye mu Kinindo abandi ku Musaga. Ni gute babuza kwitoza muri iyo commune ngo nuko badafise ngo umuntu abaserukira ngo hariya mu Ruziba. Abo bantu bakwiye kwitoza. Ikibazo kiza ugeze kugira conseil communal niho uyekira bivuga uti nibaze abaserukira amazone yose gukuramwo rero liste y'umuntu ari karitoza kandi ataho byanditse uriko urarenganya abari ko baritoza. Ivyo rero byaradushikiye mu makomine ashikandwi iyo ngaha anye muri mu ntara ya Bujumbura barayakuramwo nko ngaha muri Mukazi ngo ntidufise ngo abantu bari muri ngo zone muyira hariya hejuru hahora mu isare ngo ntibari kandi abandi bose bari bakwiye nkako na karorero. Ubwa mbere baca babanza gukuramo ayo makomine atarakwije abantu 50 ngo yose ngo ntishaka kuyashiramo. Ayarasigaye ni kuvuga yaragera ku 21 twarazitanze nko mu ntara ya Burunga ntitwaronse nico bita notification ngo batubwiye bazihoye iki. Amakomine 6 yose babitaye uko ntituzi nico babihoye. Urumva nivyavuze ati iyo bavugira abantu ngo babisubire kubiraba. Mugabo ndanibaza nti igituma bavyanse. President wa Seni yavuze ngo twanse yuko ngo ico twizana kuvuga yuko barabona yuko harimo akarenganyo kenshi ku buryo gusubira kubigarukana vyotera intambamye. Ngira ngo rero niho bivuga uko je nibaza icatumye bavyemera muri amashinga amateka niki yabaye nkingo ngo ya politike wamengo bakumiriye bose basigaye bonyene bisa nk'ibiteye isoni muri politike niho babigize muga handi bagira bati nibipfe guma gucyo niho navuga nti kuri twebwe ico si kibazo. Ubu rero twe twasigaranye makomine ane gusa bakuyemwe makomine yose twatanze ashika 17. Bibaza uti ivyo babikoreye iki mugabo biba byumvikana uciye wumviriza rero ya majambo abantu bavuga no mu nama bakagira ngo ntidukeneye umugambwe witoza ngaha nkukumengo kuja mu matora nukubagora nagira biba vyizi abari ku butegetsi mvuga ati twahiganywe twatsinze kuko dufise imigambi myiza. Ivyo rero si nivyo uvuga ngo nukwidoga turiko tubivuga kuko mu bibajije naye handi kuri twebwe ni kimwe navuga aya matora mbega ari mu rugero rungana gute go gushobora kudushikana kuco twiyumvira nico twe twitana amatora parametrique kuko mwibuka amatora y'ubunye y'abashinga amatekano y'amakomine na matora azayoga ku vyari biriho kuko igihugu kibandanye kiri muri programme y'umukuru w'igihugu yarahari gushika mu 2027. Nico gituma tuba twibaza tuti ikiri nyamukuru nuko twebwe amatora tugiyemwo tuyoga ko tupatiye ku bintu bibiri cyane dukunze kwigisha bifatiye yuko ari kumenya umutima w'abantu bagiye kwitoza bamenye abo bantu
cyo gituma twanateguye tugira tuti reka tumenyeshe abarundi n'amafoto tuyatanga abantu babwira bati nimumenye abariko baritoza ntimusubire ejo ngo kubera hari liste bloquée munanigwe no kuraba abantu baba bashizwe ko kuri izo ntonde abantu niba babone babamenye bamenye tujya n'wa undi mu kibani wacu bamudome ku rutoki bamukore ko bamenye batujya ninaka ntivyitwe ko banyegejwe ivyo rero bidufashe mu gukuza ivyo turiko turajamwo kuko kuri twebwe aya matora n'intambwe ishobora gufasha kinini kubandanya tumenyereza abantu yuko kuja mu matora bakanamenya bitoza hanyuma bigatuma ejo tugira aho tugera intambwe rero turiko kuri twebwe ego mereka twibutsa twumviza yuko ikiganiro hari inkuru y'imvaho haturo tuganira ku bijanye n'ingene amatora yimirije yotegurwa mu muco nkuko nabibabwiye ni ikiganiro turiko turabashikiriza dufatikanije n'ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama ishirahamwe Parseme rikaba ryashimye kwifatikanya na radio Bonesha FM kugira ngo abatumene bacu bahanahana ivyumviro kubikwiye gukogwa vyoranga amatora yizewe ashikana ku iterambere rirama Desire umpuza bikogwa mu ishamwe Parseme abarundi bo kwitega mu matora yimirije ku bwanyu. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo nababwiye ko twebwe tubikurikirana nk'abatari mu mukino wa politike kandi jewe ndemeza neza ko umuti wa vyose ubona bamwe bavuga bakavyumva ku cyanya bikagira gute harakwiye mu gihugu cacu ko abarundi bigishwa n'igiki bita amatora umurundi wenye no bwiwe akabahaza ati jewe yo hageze gutora iwanje bisigura iki twe tubona yuko gutora nakajyo keza twebwe kuri twebwe abarundi kwitoramwe muri twebwe nyene intwari dushira imbere kugira ngo zidufashe gutera imbere mu mice itandukanye ubuzima bw'igihugu naho twebwe rero tuvuga duti burya ihiganwa ryiza hagati y'imigambwe byarekwiye gushingira hakuru ku bintu bibiri harakwiye guhiganwa imigambi y'imigambwe mwene gihugu agatora avuga ati jewe aba bantu ndabatoye kubera ko aribo badushikirije imigambi tubona ko izoduteza imbere mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu hanyuma kandi imigambi ikindi kintu yari kwiye guhiganirwa ko ati mbega none nubwo mufise imigambi myiza mwashize imbere bande abantu mwadushiriye imbere koko n'abarundi tubona ko ibi bintu mwatubwiye bazobikora tumaze gushika ngaha abarundi bakavyumva uko n'imigambi ikavyumva uko ibintu byonyene byoca vyigorora rero mwari mumbajije ngo twiteze iki abarundi bo kwitega iki abarundi ho biteze yuko amatora ya 2025 nazo yakurikira aba amatora meza cyane kugira ngo ntadusubize mu byo twahitiyemo kuko igihe byo dusubiza mu byo twahitiyemo murabizi ngaruka mbisi ni Rwanda zivuga bica bitugarukako igihugu cyacu kikaguma kizingamye mu iterambere uno munsi igihugu kirafise imbono aho cifuza ko igihugu giteye imbere cifashe mu 2040 cyangwa giteye imbere mu 2026 mu 2060 twifuza ko ayo matora aduha abantu bazodushikana kwiyo mbono ni naco gituma tuguma dusemera dusaba imigambwe ko igihe bariko baratunganya izi ntonde za buca tuja gutora badushirira imbere abantu bintwari novuga mu gifaransa les leaders bazoza kudufasha gushika kwija mbono nagomba rero mbere ngire ico mvuze kwico kintu banavuze c'amaliste imigambwe uno munsi gitunganya n'amaliste bloqué twebwe igihe twatunganya uruganda mwavuze mu gitanguza ikiganiro mu mpera y'uwo mwaka yego aho twasaba bari baje mu ruganda ko bogira ivyiyumviro baterere kugira aya matora azogende neza nukuri iki kintu cha liste bloqué beshi barasabye yuko covanwaho kugira ngo abarundi baze baratora abo bazi ikindi naco casabwe harasabwe yuko imigambwe yoza iratunganya ico bita amatora yibanze les élections préliminaires iwabo kugira ngo na bene umugambwe ntibashikirizwe ngo twebwe twiyumviriye ngo bazitoza ku rwego rw'abashinga amateka cyangwa ku rwego rw'amakomine ngo ni banaka bajya bene mugambwe nyene kuko baba bazinanye
bagashira imbere abo babona bazogira ico bamariye igihugu mbere se ndenze ko n'umugambwe wabo yego twe twiteze rero intwari zizodushikana ku mbono twiteze kandi ko abajejwe gutegura amatora n'abazoyajamwo nk'abatora n'abazoyajamwo nk'abitoza bose bakora ibishoboka byose leta ituri inyuma amatora akagenda neza kugira ngo ntadusubize mu byo twabonye muri kahe hari inyegeza inyuma y'izina demokarasi bagasongera isibe aho gutorera umuti ngorane erega barundi ko mbona twishwe n'ikigoyi ubwiyo demokarasi ntituyinyegeza mu ngo dusubira inda gusa dushaka gutambuka tukiri inzoya nitwisubire ko twiyubahirize hama namwe mudutwara nimugire ingendo ya demokarasi Yego Mejando die Mutabazi intonde zugaye hari kibazo ziteye ndakubwire ikiyumviro ciwanje nkumbure tudakunda guhuriza ko n'abatari bake ukibiraba uku intonde zugaye kubera jewe ndi mu bagize ibiganiro vyarusha kandi tukabwizanya ukuri burya iki gihugu cy'u Burundi burya kigizwe ku bice birenga mbere na 85% kwijana n'abahutu ku bice 85% kwijana nukuvuga rero ufashe ukagira ukareka urutonde ati nimutore abantu bareke biyamamaze urashaka gusanga ijya namashinga amateka hajya nahewe amateka igizwe ku bice 100% n'abahutu ibyo bihari byarigeze kuba ibyo erega ndakubwira byarigeze kuba 65 byarigeze kuba igo kabisa nico gituma twazanye ico kintu ca liste block ica kabiri burya ibintu by'uburyo amafaranga igajya afise ahanini n'abagabo amafaranga afiswe n'abagabo kandi hari akantu ukunda gusanga nk'abantu b'abakenyezi umengo biraborohera guherekeza abagabo muri kampanye urekuye gucya nimugende mwitoze n'abakenyezi baca batora abagabo babagize kampanye ugasanga umukenyezi yijanye muri kampanye baho babake ni cyaka bindakubwiye kuvyerekeye by'amoko abatwa bo sindanavuze haje nico gituma twavuze ati reka tugire intonde zugaye kugira ngo dutegeke imigambo yuko ku bantu batatu haba harimwo ibitsina byose n'amoko yose hamaro n'abatwa tukabagire ico bita cooptation sine mu kirundi uko bacita ni ukuraba umuntu kubera bagiye mu matora nibo kuringaniza ibiharuro kuringaniza uba twarumvika ati hose kubera dukeneye n'amashinga amateka n'inkunza amateka barimo hateza kuboneka abatwa batatu uravyumva arico gituma umuntu ariko aravyitegereza ku mutima y'uwanje jewe ku mutima y'uwanje liste bloquée irafasha ntayo nkeneye mugabo kugira ngo igihugu gitekane ntihagire imyidogo tubigumize uko sinzi ko nyumva kamika yego uravyumva je navuga ati reka tubireke nabo batwa bige kuja mu matora kuyirukanka inyuma uravyumva nabo bakenyezi bige kuja kurondera amaji mu bakenyezi urana abakenyezi benshi mugabo je ndamaze kubona yuko ari abakenyezi benshi biborohera guherekeza muri kampanye kuja muri kampanye kenshi jewe novuga nti intonde none tuzisamure tureke ivya liste block je novuga ati biriki tubihebe mugabo rero kubera ushobora kubona yuko abakenyezi abatutsi n'abatwa barashobora vraiment
kwahombera nduvuga ati reka tube turabigumiza uko aho je niho mpagaze rero ugushika uyu munsi rero tube turabigumiza uko arusha twabiganiriye tube turabigumiza uko reka twumve Francis Rohero nawe icabivuga ko dusangiye co kimwe ivyo ari karavuga gukingira abinkewa canke ibiharuro ntibitegerezwa gutuma dukoresha liste bloque nk'akarorero ugize ico bita ama circonscription unitaire seni irashobora kumenya iti muri aya ma circonscription dusavye yuko abantu bazotora uyu ahandi bagatora uyu mwene izo discrimination zamaho mugabo nk'akarorero mu Burundi batoye dufise abadepite ijana bakagira ico bita circonscription unitaire ijana bakavuga bati ahantu hari abantu bakorani uno munsi ico bita quotient electoral n'abantu 130 baderi mise bakavuga bati ahantu hari 130 bazotora umudepite wabo nukuvuga yuko aho hantu wababwiye se nicitegerezwa gufata ibiharuro hakiri kare ati ahantu 40 bazotora umututsi ahantu 60 batora umuhutu nukuvuga yuko wamubabwiye abo banyagihugu je nonezegwa bazi bati tugiye gutora umuhutu canke umututsi ngaho muri iyo circonscription mugabo twipfuje dukunda kuko uwo muntu ari umuntu w'ubuntu ari umuntu witeka mugabo imigambwe uyifatiye kuri cyo babwira ngo genda mugire bafata wa wundi babandi nyene abantu bakunda bamwe b'inkundwa kazi nibo umigambwe ishiraho nico gituma nshigikiye kijya kintu yari karavuga umushinga ntaye Desire ibi bintu abantu bagiye Arusha baradufashije hariho intambwe bateye mu bihumbi 2 igihugu cacu cari kimerewe nabi cyane intambwe bateye ni nziza kandi je ndayishima mutabazi ni mukugwanje aho bakuye iki gihugu bakagishikana ni heza uno musi abantu bariko baraja kwitoza 67 kwijana n'abantu ivyo batabibayemo kubategeka ngo bitegezo kwa muko nukubafata nko kumengo bo ntavyo bafise bashingiyeko numva rero yuko turashobora kuguma turinganije circonscription zitora abatutsi zikamaho izitora abahutu zikamaho kandi ivyo nibisanzwe kandi ivyo kwa muko hariho circonscription uno mwaka ishobora ko yari yatoye umututsi mugabo mu matora kurikira igatora umuhutu hama abatwa bo bona bandanya mbere tubifatiye no ngaho onye turashobora no kuzana abarundi gutahura yuko mbere n'ahandi mu madiscrimination akomeye yo bagira discrimination positive abatwa ntitwobakopta nkuko nk'akarorero dushira batatu mu namashinga amateka dubwiye tuti mu ntara ya Burunga dushiremo muri batanu mu namashinga amateka tuvuze tuti mu ntara ya Burunga abatwa nibitoze abantu bose batora umutwa mu ntara ya Burunga mu ntara ya Gitega bamukunda umutwa ari imbere witeka bazi gusumba kuja kubwira amasosiyasiyo y'abatwa kubera mwe yitonesha ku butegesi n'ayandi utuntu bajamwo ngo bazanye uwo bashaka byoba byiza jewe ndi ngahi Bujumbura abatwa biyamamaje ngatora umutwa serukira intara ya Bujumbura nkamuhijwi kuko ndamuza agaciro kiyo ibintu rero byo kuvuga ngo ibiharuro byo kwanga nukwibaza yuko ubwenge bw'abantu bwahagaze mu bintu bibiri aha turi no munsi mu myaka 10 abana bacu bazo bafise ubwenge butaho bazobikosora kudashaka rero kubikosora ukatugarukana mu bwoba ngo tuzosubira hahandi ngo ibararyo bariguye nta bararigwa nitwemere tujiye abana bariko baraja turikurirane ama batama twicare nibaza ko ndabitanga mutabaza arafisa kandi yongera nibo bwa mbere mbonye Francis avuga na passion Sereko uravuga na passion avuganye passion yibuze umve ndakubwire France wewe nibona ivyo wewe uko uriko uravyiyumvira ivyo vyotegeza guca muri constitution sivyo na code electorale okay jewe mvuze nti erega ivyo Francis ariko aravuga ngo mu ntara ya Gitega ngo mu ntara je par exemple akaronda guhaye je papa wanje ava muri commune je navuki Bujumbura muga papa wanje ava muri commune Kishubi donc nukuvuga yuko woza iyo muri iyo commune Gishubi ukababwira ngo mwebwe ngo umwaka muzotora umututsi uko dahazi ihangane muri liste yawe ntibagutegeka bakati uwa kabiri azoba umututsi uwa gatatu umugore ihangane reka songone ihangane gato nukuri kugira ngo wewe utuzaniye aha muri igihugu cy'u Burundi ati twebwe dupropose yuko uraburya liste bloquée inyuma yayo ni programme y'ubugambwe bakubwa ati twebwe burya ntidutoye abantu nitwatoye abantu dutora programme nisho turiko turi oya ihangane burya baja gutora programme y'umugambwe burya nico gituma Francis ariko aravuga nigihe yatwara intuze yatwara urutonde rw'abashinga amateka yagiye atwara na programme y'umugambwe wiwe yari twese twara depoje ariko gituma jewe ivyo bintu jewe mu Gifaransa no vyita utopique
ngo nk'igishubi canke hariya bukinanyana canke amakomine amwamwe Yego. cyangwa ugafata nka gisozi ngo mwe gisozi ngo ubu munsi ngo muzotora ngo umuhutu bakabati ivyo bintu ubitwaye Mungu waje iyo constitution yanuze bayizanye ndakura ntabo itora Oya. abantu Yego, bovuga ati na- tubigumize ko Mutabazi. liste bloquée no kuvuga gutora umuganga Mutabazi. Yego me reka tu ni mona mwishure n'ibisanzwe nibaza yuko kuvuga ngo abanyagishubi ushaka kuvuga ko ari abahutu bageze mu rwego rwo kwanka mutosi gushika kuri urwo rugero ruratubwira ushaka Sico navuze. oya nivyo Yeah. twavuga Navuze- babashiriye navuze na- ubu oya, unyi nagwa ni bake cyane. Yego me reka tu ni inkuru y'imvaho basi reka tuduge kwijambo ndabona umwanya ugomba uvuga yuko wagenewe wewe ushobora ibiganiro kwemeza ko kuzarangira. iki gihugu hari ikomine y'abantu bageze mu rugezo bovuga ngo ntidushaka naka n'akarorero kumbure yatanze yego bagitegeka ko nuza kubempoza oya ubwoko mfate n'abantu mu mugambwe sende None ubategeka ati tora. mu mugambwe wiwawe ntibadutegeka ko uwa mbere n'uwa kabiri babaye abahutu wa gatatu bamututse none Ntibadutegeka. ni constitution none iyo constitution none yego me Francis reka Oye, niyo reka dufise tuduge ubu- kwijambo ejo naho twobihindura hari kibazo yego reka tuduge kwijambo dano sasi ivyo uvuze pourquoi pas reka tuduge kwijambo Francis ndabona umwanya w'ikiganiro urikura nivyo ndi passion iyo hageze mwe nivyo bibazo ivyo ari byose oya naje natangaya nukuvuga iki ibintu turiko turajamo muri iki gihugu abantu nibo bavuga nibo babwiriza abantu ivyo batora iyo arusha ivyo bavuye bapfunditse babwiye abanyagihugu ati nimutora ivyo neje abantu botora ivyo mugabo uno musi gushaka kutwumvisha ngo dufate mu kivunga dutegerezwa kutera tuja ahantu twumva ko ayo maprogramme avuga ni impapuro iyo tutagira umutima ngo dufise abantu bo mu buntu nta programme n'ibizopigiye mu ngiro ngo ni kubera ngo bavuze ngo hari programme tutize umuntu mwiza muri iki gihugu umuntu w'agaciro turondera ngo tubashingire ko nta na kimwe mu by'ibipapuro n'ubwenge bwose bizofa bikurikijwe ego mivyumviro byanyu byumvikanye kumburengira ngo ababijeje bazoheza bumvirize ivyiyumviro bya bamwe n'abandi maze baheze barabe igikwiriye mu ntangamarazi higaniro navuze ko kahise kerekana ko akeshi mu Burundi amatora yagiye araba intandaro z'indyane zifatiye ku matora bigakwega indyane mu gihugu Mutabazi hakwiye gukorwa iki kugira ngo ivyo ntibizoshike nagira nibutse ariko aratwumviriza namwebwe yuko burya tumaze guca muri byinshi kandi akahise turakazi twaramaze imyaka irenga 30 dutwagwa n'intwaro zivuye mu makudeta mu gikenye kandi aho novuga nko kuva ku ntwaro za Micombero Bagaza Buyoya nejo bundi hariho nk'ikintu cyatswe abantu batswe mu 2015 batswe gushaka kwifuza nka bene izo ntwaro mugabo abarundi b'umutima barahaguruka barabibatesha icya kabiri mwarabonye yuko mu nyuma igandagurwa rya ry'incungu y'u Burundi Ndadaye Melchior twamaze hafi imyaka 12 turi mu ntwaro zivuye mu biganiro Kigobe Kajaga Arusha no kuvuga kuva 1993 gushika mu 2005 niho rero twavuga ati ibi bintu by'intwaro zikomoka mu makudeta mu gikenye ibi bintu by'intwaro zikomoka mu biganiro abantu bagenda bamwe bakitirira abahutu ngo tuvugira abahutu abandi ati tuvugira abatutsi abashatse kuvuga bimwe bya G10 na G7 hama ngo turagena ngo uyu ugutyo tireka tubireke dusubire mu ntwaro tuje mu ntwaro za demokrasi uyu umunsi rero kuva mu 2005 gushika mu 2025 tumaze imyaka ishika 20 twarasubiye ku murongo wa demokrasi ku nzira ya demokrasi uko mbere bagwa gasore bari barabitwigishije urabona twaronse independence biciye mu matora uko bandadaye bari barabitwigishije urabona bari bashize Frodewe yari yashize inguvu kugira ngo turongogwe nabo twitore kuva hasi gushika hejuru uyu munsi rero niko ibintu bimeze arico gituma ikintu ico bita lezaki nukuvuga ivyo tumaze kuronka twobigumana uyu murongo turiko rero ni mwiza ntihagira ikintu cogaruka kidusubiza mu ntwaro za kudeta canke mu ntwaro
z'ibiganiro tugume rero kuri uyu murongo hama rero jewe neraguza amaso nkaraba uko Uburundi bumeze mu ntara zitanu Gitega, Burunga, Butanyerera, Buhumuza, Bujumbura, nkaraba amakomine uko ari 42 n'amazone n'imitumba. Igihugu kiratekanye kimeze neza, nta kintu citwa imvururu uyu munsi naho yozizananye, naho yoza izananye. Kandi jewe ndashaka kubwira ati nico gituma tuvuga ati uyu munsi ntitugiye mu matora, tuzohiganwa uba wa mbere abo wa mbere, wa kabiri, wa 10, 12, 20, utabaye umushinga amateka uyu munsi azomuba hanyuma, utabaye impanuza jambo wa komine azomuha hanyuma, twese tuze twemere ahintahe ishitse. Egome Francis, interano yanyu ni yahe? Ubwa mbere interano yacu no ifata mu kibazo mwari mwabaje umushinga ntahe Desire mu kanya mutaye amatora tuyiteze kwiki. Twebwe twiteze yuko mu kwezi kwa gatandatu turonse, urabona ko igihugu cyacu kirimo ingorane by'ubutunzi, ntituzi ko tuzoshika hose, turabura igitoro. Mugabo twiteze yuko aya matora aheze abarundi benshi baba babonye ko FPI ari umugambwe witeka, ko abantu bose bitoje ari abantu b'intungane, yani muri benshi muri bo nabakiri bato. Ndanavuga kuri kimwe twari tuvuze ca programme, ahanini twibuka igihugu cacu ni igihugu kigendera kuco bita regime présidentiel. Nuvuga yuko ububasha bw'inamashinga amateka buba buri munsi y'ubw'umukuru w'igihugu mu ngingo afata. Twebwe rero ntituja muri aya matora nk'abantu baje kwikanga ngo bafise ibintu bihambaye baje gusunika. Mugabo tube abantu bayashitsemo cyane umugambwe FPI shaka kuvuga intererano igikwiye gukogwa muri rusangi kugira ngo amatora ntazobe amatora arimwo imvururu. Mutabazi yavuze ati tugume aho turi, dutera intambwe turiko tuyigume ko ntidusubira inyuma. Mwe namwe nigikwiye gukogwa, tuduzi imico dufise, nyimba dukunda ubuntu tukaba twiyamiriza ingwano n'ubube gito, tureke kubesha, tureke kurenganya abandi, tureke muri iki gihugu gukwegerako gushaka ko bya bindi bandanya abantu bagire bati nitwumva ni hamaduhana ijambo, twubahane. Nibaza yuko ivyo bizotuma bariko barahiganwa abanyagihugu atakibazo bagira, hanyuma atabubeshi bugiyemwo abantu bose bumve yuko ico bifuza bashaka kukigerako, atangimba, atagukoresha inguvu, atakubesha canka atagusunikana, abantu bumve yuko dutekanye. Nivyashoboka muri twebwe nkuko twicara ngahana Mutabazi tukavuga atakibazo, bigashika no hariya hasi ku banywanyi babiri bari hasi, nibaza ko bizogira ico bifata. Mugabo ivyo onye biva ku byo abantu bigishwa. Imigambwe nigende yigishe ukuri, yigisha abantu yuko gutsindwa atari ibara, kwejo binashitse bagatsindwa bavyakira, na cyane cyane ko igikuru so gutsinda amatora no gutsinda ingorane zikurikira. Bumve bati mejo mbega uwotsinda amatora azodufasha gutorera ingorane ibiriko biraba, ni abantu nibavyumve gutyo. Yagome Desire, interano yanyu imbere yuko turangiza ikiganiro muri Parseme mubona ari iki gikwiye gukogwa? Interano twebwe murabona ko nibi tugira n'intererano nyene ko bari kugira abantu bumve kumbure bitameze neza babikosora, bateza kubikosora imeze neza navyo nkuko Mutabazi abivuze tubigumane. Hanyuma rero ku matora yimirije aya twaramaze gutangura igihugu cyamaze gutangura kuyategura, hariho amategeko ayagenga, hariho n'inzego zamaze gushirwaho ziriko zirayategura. No vuga nti ko banyepolitike bazoyajamwo bategura imitima yabo, ubwa mbere bareka umwene gihugu wenyene atora ikiri ku mutima, ntihagire ubuzobuza umukuru umwene gihugu gutora ico yumva wenyene ategerezwa gutora, bamuha uburenganzira bwe ntibabumubuze. Ica kabiri, umunyepolitike azosanga bene gihugu bamaze gutora mu bwisanzure, yarushijwe yemere ko yarushijwe, ahubwo yitegurire guherekeza uzoba yamurushije mwishira mu ngiro y'imigambi abene gihugu bazoba batoye. Umunyepolitike nawe azorusha abandi abanyagihugu batoye bisanzuye, yorosha umutima yumve ko watsinzwe atari wo gutsindaho, yemera afadikanye nawe amuherekeze mu gushira imigambi mu ngiro azoba yemereye abene gihugu. Kwibi navyo ushobora gusanga hariho uduhaze canke intambamyi tushobora kuzohura nazo mwaya matora yatwimirije. Abanyepolitike bategura imitima baze basubire baganire, barabe ko ibizoba byashitse nk'uduhaze canke nk'intambamyi bitazosubira kugaruka mu matora yo mu 2007 kuko tugiye kwinjira mu matora akurikirana mu mwanya muto.
ibi navyo bishingira hehe kenshi burya umushinga wa vyose n'amategeko abagenga ayo matora abantu babe sinumva ukuntu no kivuga mu kirundi babe flexible umve ko igihe cyose abaho gutahurana umve ko igihe cyose hari intambamye twirukanganye mu mategeko kuko dutegezwa kubaho mu bintu byose tubwengwa n'amategeko. Egome ni kuri ico cyumviro ca Desire Ndayishimiye mpuza bikorwa mu ishamwe Parseme kiganiro inkuru y'imvaho twariko turabashikiriza giciye kigarukira mwumvise ko mu gano cacu cuno musi twariko tuganira ku bijeye n'ingene amatora yimirije yotegurwa mu muco nabibabwiye yuko ikiganiro cacu cuno musi twagiteguye dufatikanije n'ishamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashobore gushika ku iterambere rirama. Parseme rikaba ryashimye kwifatikanya na Radio Bonesha FM muri kino kiganiro kugira ngo batumire bacu bahanahana ivyumviro kubikwiye gukorwa vyoranga amatora yizewe ashikana ku iterambere rirama. Ikiganiro mwariko mugishizwa na Christine Kamikazi Jean Baptiste Hatumimana niwe ariko aratuma amajwi abashikira. Silver Bigirimana niwe yaragihagarariye ngashimira abatumire bari batwitavye Desire Ndayishimiye n'umpuza bikorwa mu ishamwe Parseme tubashimire cyane kwa mwari mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze nanjye ndabashimire kuba mwemeye tugasangira ikiganiro nongere shimire abo abatumire twafatikanije mu kiganiro kandi ndabamenyesha ko n'igihe cyose muzodukenera tuzobita. Ewe mwakoze cyane twari kumwe kandi na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Hadebu namwe tubashimire cyane kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Nanje maje kwakengurira ko mwashoboye kudutumira nkakengurira kandi no waserukiye ishirahamwe Parseme barakunda guterera muri byinshi burya turabakurikirana cyane cyane mu byerekeye ubutunzi n'imibano barafise ibintu byinshi baterera kandi twifuza yuko bokomera akengurira kandi n'umugenzi wanje arongoye umugambwe FPI Francis Rohero ku ntererano nawe nyene atanga naje kandi nkaba noye kandi kubakengurira ndababwiye yuko nejo bundi mukazoshaka gutuma ko umugambo w'Intadebu kwa radio uzobitaba. Yego murakoze cyane Francis Rohero arongoye umugambwe FPI mbe hariko FPI mboneza neza yego mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane naje mbone hakaje ko kushimira abo twari kumwe na cyane ko twungura ubwenge nibaza ko shimina nabatwumvirije bakwikirana Radio Bonesha kuko burya ibiganiro bidufasha gushikaho tudoshika kubera ibitoro bitagihari. Yego mwakoze cyane mubandanye rero mukurikira ibiganiro bya Radio Bonesha FM murakoze.